Bakunzi bahori CANAAN TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Muremyi w'ijuru n'isi, data wa twese wo vyagiye ahera cyane, nje imbere yawe muri iki gitondo ciza kuri uyu munsi mushashu turemeye kugira ngo tunezererwemwo. Mwami Imana, nje gushima, nje nkuninahaza, nje nkuririmbira, nje gutazira, nje nifatanya n'abaremwe n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugushima. Mwami Imana, mwijuru baratazira, natwe mwisi turaririmba tuvuga ngo uri Imana nkuru, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana yisakaje ubwiza n'ubutware, uri Imana iganje byose, uri Imana iri hejuru ya byose, nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Mwami Imana, nk'abantu ukunda rero utwakiriye amashimwe yacu, nico kimaze tuzanye imbere yawe muri iki gitondo cyo kugukengurukira, kuko nta n'ikindi twaremewe kugushima. Uhimbazwe kandi wubahwe na bose na byose mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo hindukirira Imana nayo yiteguye kukugirira neza. Haleluya. Hindukirira Imana abantu b'Imana. Uyu munsi abantu benshi baracitse intege, abantu benshi barihebuye. Uyu munsi ibibazo ni byinshi, ibyago ni byinshi, amarira mu bantu ni menshi, ariko Imana data rugira byose iravuze ngo nimwe twayihindukirira nukuri n'umutima umwe, nta kibuza nta kabuza Imana izotugirira neza. Haleluya. Iriteguye kugirira neza umuntu wese ayihungiyeko. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya muri Yeremiya igice ca 30, turasoma kuva ku murongo wa 4 dushikane ku murongo w'10. Aya niyo majambo Uhoraho yavuze ku Bisirayeli n'Abayuda. Umve ko iryo jambo ririko ribwira wewe, ritariko ribwira Abanyisirayeli canke Abayuda, ririko ribwira wewe. Haleluya. Ririko ribwira wewe, wumve wishiremwo muri ico kibanza. Aya niyo majambo Uhoraho yavuze ku Bisirayeli n'Abayuda ati: uku niko jewe Uhoraho ndabivuze. Twumvise ijwi ry'abari mu gahinda no mu bwoba, atari ijwi ry'abari mu mahoro. Banza mubaze mubaze murabe ko wogira umugabo ajya kunda ngo avyare. None ni igiki gitumye mbona umugabo wese yifashe ku mafyinga nk'umugore aramutswe, mu maso ha bose hakiraburanirwa? Ewe magogwa ari hano, kuko uwo munsi uhambaye ntawuhwanye nawo. Ni igihe c'umubabaro wa Yakobo, yamara bazogikizwa. Maze kuri uwo munsi ni jewe Uhoraho nyene ingabo ndabivuze. Nzovuna ingogo babaremetse, ndayibakure kw'izosi, njagagure imigozi baboheshejwe, kandi ntibazoba bakijakarira amahanga, ariko bazosaba jewe Uhoraho Imana yabo na Dawidi umwami wabo, uwo nzobahagurukiriza. None rero ntutinye, ewe Yakobo musabyi wanje, niko Uhoraho avuze. Ntucike ivutu, ewe Isirayeli, kuko raba nzogukiza. Ndagukure kure, uruvyaro rwawe ndarukure mu gihugu wajakariyemwo ari inyagano. Yakobo azogaruka kandi azoba amahoro atankomanzi, kandi nta uzomutera ubwoba. Amen. Iri jambo ry'Imana ryariko ribwirwa Abanyisirayeli bari mu magogwa, bari mu marushwa, bari mu mubabaro, bari mu gahinda gateye ubwoba. Haleluya. Imana ituma umuvugishwa wayo Yeremiya abazanira ijambo ry'ihumure, ariko iryo jambo ry'ihumure ririmo condition. Haleluya. Ririmo condition. Uyu munsi bantu b'Imana, Bibiliya twarayifashe dufata amajambo tukayakira nka yacu, mugabo tudashaka gukora iki jambo ry'Imana riko riravuga. Umuntu agatora agapassage kamwe kavuga ibyiza agashaka kukishirako, mugabo adasomye hepfo ngo avuge ijambo ry'Imana riko rirasaba.
haleluya. Uyu munsi umuntu niyaba ashaka amahoro, amahoro ntapfa kwizana, haleluya. Amahoro urayasaba, haleluya. Niba ushaka umugisha urama, urawusaba, kandi hari ibyo uwo mugisha ugusaba kugira ngo uwushikemo, haleluya. Rero naha ijambo ry'Imana ryariko rirabaza ati ni gute uyu munsi abagabo mbonye bifashe mu mafyinga nk'abagore bagira bavyara, ati mbega basigaye batwarinda ko bifashe mu mafyinga nk'abantu nk'abagore bibungenze. Bantu b'Imana, ujya iyo umuntu ari mu kibazo urabona ko yakenyukiwe, urabona ko yakitse intege, urabona ko yiraburaniwe, urabona ko nimwigerageze mwiyumvire nk'umuntu w'umugabo afise urugo, haleluya. Kandi niko biri uyu munsi, akirirwa ararondera karondera, ariko akabura ikintu, kandi azi ko ataha mu rugo azanye icy'abana bafungura, icy'umuryango ufungura, canka kuriha inzu. Mwumva uyo muntu yereka kwifata mu mafyinga gute? Abacitse intege nk'umugore aruhijwe n'inda agira vyare, haleluya. Ariko Imana iravuze ngo ntimucike intege, haleluya. Iravuze ngo ntimwihebure, haleluya. Imana igufitiye imbabazi, igufitiye urukundo rwinshi, amen. Ngo aya niyo majambo Uhoraho yavuze ku Bisirayeli, yavuze kuri wewe nanje, haleluya. Ati uku nuko Uhoraho ndabivuze, twumvise ijwi ry'abari mu gahinda no mu bwoba, atari ijwi ry'abari mu mahoro. Urumva uyu munsi umuntu wese muhura, uwo ari we wese afise agahinda mu mutima, afise amajambo y'ukwiheba, kwihebura. Uyu munsi hari ibintu byinshi bidukikuje bisa nabi, haleluya, bisa nabi. Uyu munsi umuntu wese arababaye, aravuga ati mbega uyu munsi ndabigenza gute, ni deplasa gute, nabuze igitoro, hari agahinda umuntu wese afise, nabuze amahera yo gusuma, nabuze amahera yo kurinda. Umuntu wese kwigwego ariko arafise umubabaro mu mutima, haleluya. Arafise umubabaro mu mutima. Ngo banza mubaze murabe ko hogira umugabo ajya kunda avyare, ngo avyare. Urumva none nigiki gitumye mbona umugabo wese yifashe mu mafyinga nk'umugore aramutswe mu maso habose hakiraburanirwa? Ariko muravyumva, umuntu ari muri izo ngorane, ari mu bibazo, ntiyoreka kwiraburanirwa, ntiyoreka kubabara, ntiyoreka gucika intege, kubw'ibibazo biba bikikuje umuntu. Ariko ewe magogwa ari hano, kuko uwo munsi uhambaye ntahwanye nawe. N'igihe cy'umubabaro wa Yakobo, yamara bazogikizwa. Mwavyumvise ngo icyo gihe cy'umubabaro, icyo gihe cy'ubukene, icyo gihe cy'agahinda, icyo gihe cy'umubabaro, abizeye Imana bazogikizwa, haleluya. Ibihe byiza kuwizeye Imana birahinduka, karonka ibihe byiza, haleluya. Nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ijoro ryorarira umuntu arira, ngo ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga, haleluya. Rero abizeye Imana ntidukwiye kwiheba, ntidukwiye kwihebura, no gusenga turangamije mu ijuru. Imana ifise ububasha n'ubushobozi bwo guhindura ibintu, haleluya. Wewe ibintu ntabyo ushobora kwihindurira, ariko Imana yo iragushoboye kuguhindurira ibihe, haleluya, haleluya. Ngo maze ngo kuri uwo munsi ni jewe Uhoraho nyene ingabo ndabivuze, ngo nzovuna ingogo babaremetse, ndayibakure kw'izosi, njagagura imigozi baboheshejwe, kandi ntibazoba bakajakarira amahanga. Urumva ibibazo biri imbere yawe, hariho n'ingogo ushobora kuba warashizwemo n'abantu, hariho n'abagutoteza, birashoboka, haleluya. Ndetse n'icago kiri ku buzima bwawe n'ingogo, haleluya. Ibyo byose bikuremera, ibyo byose bikubabaje, Imana irirahiye, haleluya, ko abayizeye, haleluya, abayihindukiriye n'umutima umwe, iraje kubakura ingogo babashizeko, ngo n'imigozi baboheshejwe. Donc bisigura ngo ico cagurimwo, haleluya, Imana ije kukigukiza, amen, ije kukigukiza. Ngo ariko
bazosaba jewe. Mwumvise? Urumva ko udashobora kuja kuririra umuntu, udashobora kuja ngo utiheba utavuga ngo ntibishoboka, ngo jya kuririra we, jya kubwira we. Haleluya. Ngo ariko bazosaba jewe uhoraho Imana yabo na Dawidi umwami wabo, uwo nzobahagurukiriza. Haleluya. None rero ntutinye. Mwumvise? Ijambo ry'Imana yakubwiye ngo ntutinye. Haleluya. Wowe wihindikwirire gusa, wisabe, kandi uhejeje kwisaba ntutinye. Haleluya. Ewe Yakobo umusabyi wanje, niko Uhoraho avuze, ntucike ivutu. Ewe Isirayeli, kuko raba nzogukiza, ndagukure kure, uruvyaro rwawe ndarukure mu gihugu rwajakariyemo ari nyagano, rwajanyemo ari nyagano. Yakobo azogaruka kandi azoba amahoro atankomanzi, kandi ntawe uzomutera ubwoba. Haleluya. Urumva, wewe niwahindukirira Imana n'umutima umwe, icambere izoguha amahoro. Haleluya. Izoguha amahoro, izoguha umutekano, wumve ko